Muy buenos días. Un saludo misionero. ndabaramukije intasho ko mukwiza butumwa Miguel Bermudez Marine ku bakozi b'Imana bose bene data n'abashiki bacu mukoraniye mu umunsi w'Imana 21 Kigarama umwaka w'2025 mu by'ukuri n'umugisha kandi ni bakwera ikomeye kuri jewe gushobora kubaramutsa mwebwe mwese muri iki gitondo kandi nkibuka igihe aho mwene data Branham tukibuka igihe aho mwene data Branham bamugize ko komantere baramubwira bati bamubwira ko hari abantu baba bahari bahashitse kare cyane muri tabernacle imbere yuko washika kuvuga ubutumwa canke ashika mu isaha yahavuga ubutumwa abantu baba bamaze kuba bahari hakiri kare. Nimurabe mu butumwa bw'isonga amazina y'amarogotano yuko uratangura ubutumwa aravuga ati turagomba guhagurutsa ishengero rishasha ngaha kandi tumaze kuba dufise igice gikwiye c'amafaranga bigenewe kugira ngo twubake ishengero rinini cyane, ariko mu gihe dukora ibikorane mwene ibi nico mwe murastahura icyo ari cyo. Ni ikintu kibabaje abantu baba bakikuje hirya no hino ku mpome bari ko baranyagirwa n'imvura, biba biteye ubwoba. No kuvuga igihe baba bariko barakora ibikorane nk'ivyo ikibanza caruzura, haba hariho abantu begamiye ku mpome canke bari hanze imvura iri kiragwa badafise aho bugama. Yaravuga ati rero nukubaka ikibanza kinini, aravuga ati rero mu by'ukuri birateye ubwoba. Haraza n'abagenzi banegura banje bambarira bati mwe data Branham umengabo utuburungu dutatu. Nukuvuga abantu babona ivyo bagaheza bakananegura mwe data Branham kubera ko ivyo vyaba. Umudokiteri w'umugenzi wanje yaravuze atumenga wewe uzotegezwa kurondera ikibanza kanaka wewe utuburungu dutatu. Tibirambabaza umwemfirimyi aba hafi y'inzu yanje yaravuze ati naraciye mu gitondo nk'isaha 11 kuva 11 zo mu gatondo, ati wewe wategezwa kuba ari huri. Aravuga ati abantu bari bamaze kuba bakoraniye hirya no hino y'ishengero saa 11 zo mu gatondo, ati wewe wari gushikaho saa 3:30. Rero kandi ibyo ati rero bica bibagora ntiboroherwa. No kuvuga abantu ngaho muri tabernacle saa 11 zo mu gatondo bakaba bamaze kuba bahari bari hanze na nkeka bariko baritegurira kuyinjira ngo bafate ibibanza byiza kugeza isaha 3:30. Bivuga yuko hari aho we ariho we yaheza rero agashika agatambuka ngo avuge ubutumwa. Rero murabona urukundo rw'abantu bene data ngaho bifuza kuba bahari hakiri kare cyane mu kuw'Imana kugira ngo bakire ijambo ry'Imana, basenga Imana mu ndirimbo, basenga Imana kandi bakire ijambo ryayo. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Rero murabona ibyo twasomye ejo mu ijambo ryagenewe umugeni aho yavuga uko ako umuntu atoguma imuhira, ahubwo ati nimba mwe mu w'Imana ari mu umuntu yo kwifuza kuba yamaze kuba hari. Ati mbere yuko n'imiryango yugururwa, kuko iyo tabernacle yari ifise imiryango. Yaravuga ati imbere yuko iyo miryango yugururwa haba hariho orere ikoregwako. Ni muraba turafise igishinga ntaye ko haba hariho abantu bahashitse imbere y'igihe, imbere yuko iyo miryango yugururwa. Mu butumwa Kristo azutse ku munsi wa gatatu nk'uko biri mu vyanditswe, aha haratubwira ku gitabo gihesha uburenganzira aricyo cyakiriwe igihe Adamu yagwa hariya mu itongo rya Edeni. Kandi hariho isezerano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana giherekana ko icyo gitabo gihesha uburenganzira cyogarutse ku isi. Kandi mw'ubu butumwa bwavuzwe 11 z'ukwa kane mu 2004 aravuga ati
rero byose ni ibya Yesu Kristo, umukiza wacu. We ni samuragwa w'ibyaremwe byose, byose ni ibyiwe, kuko yaririsha ikiguzi cy'ubucunguzi. Nuko rero isanzure ryose riva kigera n'irya Kristo. Uyu mubumbe wose ni uwiwe, n'ibintu byose byigeze kuwubako, ibiwuriko, n'ibyo umubumbe w'isi uzogeraho uba ufise ushizemo n'ibiremwa abantu. Byose ni ibya Kristo. Ibiriho n'ibipfa byose ni ibya Kristo byose. Ku rupapuro 53 mu gitabo cy'imirongo, umurongo w'amajana 457, ngaha haratubwira ati hari umuntu yambwiye ku wundi munsi ati wowe urashobora kubihagarika. Ndavuga nto yaye mushingana. Yaravuze ati none wewe ukora iki? Ni kubera iki none utoheza ngo ugume ucecetse ubyihoze? Ati ni gute ntushobora kuguma numye? Nje mu rubanza, ijwi ryanje rizoba hejuru arandikaho ngo rizoba riri muri Eliya wa gatanu. Ijwi ryanje rizoba riri muri registre hariya, rizorandura rirandura rizimanganya ururunganwe rwose. Arandikaho ngo uvuye muri Laodikiya, ubwami bw'abanyamahanga. Arandika ko ngo urubanza igihano. Ahavuga ngo nje mu rubanza, ijwi ryanjye rizoba rihari. Hejuru arandikaho ngo rizoba riri muri Eliya wa gatanu. Hejuru naho yandika ko ngo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ubukozi bw'urubanza bwo mu byahejuru ya Yohana 11 buzorandura, buzozimanganya ururunganwe. Rero ibyo byose bishoboka kubera ko ubu bukozi iki gikoresho niwe afise igitabo gihesha uburenganzira. Nuko rero iri jwi niryo rizorandura rizimanganya ururunganwe rwose, kuko ni ijwi ry'urubanza ry'igihano. Ku batoranijwe nabo ku ishengero mugeni ni umugisha. Nimurabe ngaha harabandanya agira ati niyo wewe uguze itongo, wewe uravuga uti naraguze iri tongo, ndafise igitabo gihesha uburenganzira kuri ryo, kandi igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose ni igitabo cy'ibimatanijwe 7 cyo mu kuboko kw'iburyo kw'Imana kimatanishije udushashara 7. Rero mu gitabo gihesha uburenganzira, mwebwe iyo muguze itongo ntimushiramwo, murashiramo ngo ni itongo kanaka, ubutaka bupima uku imetero kare kuri izi, inyubakwa y'imbaho canke y'ibyondo ipima gutya. Ibyo ntimubishiramwo? Ego me murabishiramwo. Aba ari amadone abarimwo mw'ico gitabo gihesha uburenganzira. Arabana nyavuga ati wewe ati hari ibyo utanga kugira ngo uronke iryo tongo uba waguze, ugaheza ukaryigarurira, kuko ntiwoshobora kuryigarurira utararigura. Ni ukuvuga umuntu aratanga ikiguzi agaheza akaba afise iryo tongo. Aravuga ariko mu gitabo gihesha uburenganzira ntimushiramwo ngo harimwo inyenzi zingana uku, harimwo imbeba zingana uku, harimwo inyenzi zingana uku, harimwo udukoko tungana uku. Ariko wowe ushitse uravuga uti ibi bintu sindabifise ngaha mu gitabo gihesha uburenganzira. Ukabomora iyo nzu kugira ngo ukuremwo, ugapompa inzu kugira ngo ukuremwo imibu. Ntuba waguze ngo ugurane n'imibu n'inyenzi n'imijogoja. Nuko rero uragenda ukabikuramwo. Nuko rero uragenda ukabikura mukavyica. Ugwamfu n'ibintu byose biba biri mu iryo tongo. Wewe urashobora kubikora kuko uba ufise igitabo gihesha uburenganzira. Iryo tongo riba ari iryawe. Rero iri ni ijwi, kandi nicyo gituma we avuga ko hamwe n'iri jwi rishobora kuvuga ko riza mu gihano. Aravuga ati sinshobora kuguma numye ngo nceceke. Ubwo n'ubukozi bwa Eliya bwariko buravuga hariya, ariko byari kuzo bari mu kugaragara kwabwo kwa gatanu. Ufise n'igitabo gihesha uburenganzira, rero burashobora gukubura inzu. Mu butumwa bwiswe ngo Imana y'iki gihe gihumanye, ni murabe haravuga ku rupapuro rwa 19 ati abadogiteri barafata ibikoresho byabo bakagerageza gupima icyabaye. Bo ntibashobora kubikora, natwe ntitwoshobora kubivuga. Ariko rero nk'emu yera caza agahishura icyo ari cyo,
akabikura kw'igitwikirizo. Murabona, icyo ni cyo ijambo ry'Imana riri, ni umucyo ubonesha mu mwijima. Kandi wewe ufashe ugwamo, arandika ko ngo wumvise hejuru, wewe wumvise ugwamo mu cyumba, bikumvikana ari ibintu by'amayobera, isinzi ry'ibintu biriko biranyagaza, wowe ukaba utazi ibyo ari byo. Aca watse umucyo n'ingoga na n'ingoga, aha hari ijwi ryo wa mumarayika w'inkomezi, watse umucyo n'ingoga na n'ingoga, imijokoja, inyenzi n'abana b'umwijima. Rero aha hariko haraba gukubura inzu. Kubera iki? Kuko igitabo gihesha uburenganzira kirahari kugira ngo hakorwe icyo gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, yisubiza ibintu byose yacunguje amaraso yiwe. Kandi we ubwa mbere abanza kwisubiza umugeni wiwe, kandi we ubwa mbere abanza gukubura, gutyorora umugeni wiwe uhereye imbere muri butera uja hanze. Imijogoja, inyenzi, ibyo ni ibyana by'umwijima, kandi umucyo ukayanganye byo birashwiragira. Iburyo utera uja hejuru arandika ngo imijogoja, inyenzi, ibyana by'umwijima. Rero byongeye arakubura, ikiyongera ku mugeni, kwishengera umugeni, byongeye no mu mugwi, byongeye agenda arakora uku gutandukanya. Rero mwibuke ko ibyo bikorwa na marayika w'umwami. Umurongo w'amajana 260 ku rupapuro 141 mu gitabo cy'imirongo, ahatwereka uwo mumarayika ariko arakora ugutandukanya, no kuvuga abamarayika b'imbuzi. Marayika w'umwami ni mpwemu yera, ariko arakora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, ariko arakora gutandukanya, ukugosora hagati y'iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Aravuga ko atanumwe ashobora gukora ibyo uretse marayika w'umwami. Arabananya avuga ati baragiye bava muri twebwe batuvamo, kuko ntibari abo muri twebwe. Bibiliya irabivuga. Murabona, bo ntibashobora kuba mu mucyo w'isi, kuko Imana yo mu ijuru yarungitse umucyo wayo muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo yo ishobore kumurika mu nzira kubw'abana bayo, ntibagendere mu mwijima ngo batsitare, ahubwo kugira ngo bagendere mu mucyo wo kumurika kwa Yesu Kristo, wa wundi uko yarereje ariko ari uyu munsi n'ibihe byose. Arandikaho ngaha hepfo agace ngaha ngo atsa umucyo, ucubona ibyana by'umwijima byirukanga. Arabananya avuga ngaha mu butumwa ati kandi Kristo yararisha ikiguzi cy'ubucunguzi, nuko rero we yaraguze byose, kandi mu yandi majambo byose ni ibyiwe. We azofata ugwamfu, azoterera mu itanure ry'umuriro, azoruturira. Azofata abana b'umubi, ari bo bashushanijwe mu gwamfu, azobaturira. Ibyo nivyo vyasezeranywe. Ku rupapuro 64 mu gitabo cy'imirongo, umurongo amajana 562, aho haratubwira more imvura y'agatasi, imvura yisubiza ibyayo, yarateye ijya imbere. Niki cyari cyabaye? Imvura y'agatasi yari irategwamo, imvura y'urushana iragwa. Arandika ibubamfu, imvura yaraguye. Niki cyabaye? Sodomu. Ibubamfu arandika ngo Sodomu. Abi Sodomu baraturiwe. Aburahamu yarakiriye umwana yasezeranywe. Hejuru arandika ngo imvura y'agatasi, imvura y'urushana. Yesu yaravuze ati reka bikurane byombi, ugwamfu ruzotegwa mu mikama ruturigwe, ingano nazo zizoja mu kigega. Murabona, imvura y'urushana irashitse. Mwebwe ntimubibona? Mwebwe ntimubona ugusarura kubiri kuri ko kuraza aha haruguru ngaha? Aracapura ibuye rikomeza imfuruka iburyo. Isarura ririko rirakira imvura yaryo ya nyuma, rije mu iyi mvura ya nyuma. Ni iki gica kiba? Abamarayika n'umwami baca bavaho. Nuko rero imvura yari yaguye. Aracapura iburyo inyenyeri ya Dawidi. Rero murabona, mu gitabo cy'imirongo vyonge ngaha hari ikibanza aho we yandika
ngo umunaziri umuntu yitandukanya ibintu nk'ibyo. Reka turabe ko tuhabona kuri 9b ku murongo wa 81 hinge turabe ahatubwira ku munaziri. Aravuga ati ni umuntu yitandukanya. 9b umurongo wa 81 haravuga ati ariko iyo umuntu avukiye mu isi ari uwizera we ahinduka umunaziri iyo yitandukanije wenyine ubwiwe n'ikintu icyo ari cyo cyose gitandukanye n'ijambo. Ukwitandukanya mu mwuzuro, Yesu yaravuze ati naje gutandukanya umugabo n'umugore, gutandukanya umuryango, kandi uwo atikorera umusaraba ngo ankurikire ntabereye kwitwa uwanje. Ugutandukanywa n'ibintu byose, ikintu icyo ari cyo cyose, ishengero, ikibano, zindi zandemeye, umuryango cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyitambika hagati yawe no kwizera ijambo ryose ry'Imana. Ubugingo bwawe butemeye isezerano ryose ryatanzwe byo kuyisaha ngo buvuge buti amen, bishaka kuvuga ko hari ikintu kimeze nabi mu kibanza kanaka. Wewe ukeneye kwitandukanya. Arandika ko hejuru ngo ubugingo bw'umuntu n'ubugingo bw'ishengero, ubugingo bw'ingabire, ubugingo bw'uburanga ariko rukundo rw'Imana Kristo, ubugingo be n'inyumviro, hamwe n'ubugingo umuntu akavuga amen ku ijambo. Reka nsobere kubisoma bundi bushasha nitonda. Ubugingo bw'umuntu hamwe n'ubugingo bw'ishengero hamwe n'ubugingo bw'uburanga ariko ari urukundo rw'Imana Kristo. Ubugingo be n'inyumviro, hakoreshejwe ubugingo umuntu akavuga amen ku ijambo. Aha hacapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero iruhande y'ibi yanditse hejuru muri marge ku murongo naho iburyo naho nyene aracapura ko ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Hejuru y'umurongo wa 81 twasomye hejuru arandika ko ngo umunaziri bingana umuntu yitandukanya n'ikintu cyose gitandukanye n'ijambo. Umunaziri bingana umuntu yitandukanya n'ikintu cyo cyose kidahwanye n'ijambo. Kandi ibi byose bishoboka kubera ko igitabo gihesha uburenganzira cyamaze kwakirwa kandi kiri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi hariko harakogwa iki gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Igitabo gihesha uburenganzira kiriko kigaruka mu bwoko bw'ibiremwa abantu kugira ngo habe kwisubiza ibyiwe no gutandukana. Icyo kibaye ikigwa cyacu muri iki kiyago kigufi cyo mwaka kanya. Isaha 3 zo muri Puerto Rico ariyo ari isaha imwe yo ngaha muri Guatemala. Tuza kuba dutanguye igikorane kandi Imana iduhishurire ibintu byose bijyanye n'ikigwa cy'uyu munsi, nuko gutyo turushirize gukura cyane mu bumenyi bwo kumenya integuro yayo muri iki gihe cya nyuma. Igitabo gihesha uburenganzira kiriko kigaruka mu bwoko bw'ibiremwa abantu kugira ngo akore kwisubiza ibyiwe no gutandukana. Imana ibahezagire kandi barinde ibazigame mwese.